nko ndazigurishije nkaca nja mu bindi vy'ishuri canke ibindi ubwo buzima ndaburengera ndakura nshikaho ntangura kuza ndafata za nkoko ndazijabukana muri Kongo wowe watanguje umutahungana gute mu nkoko nabwiye ko ntarenza 4000 ndanguye nyinshi zaba zibiri za 8000 example ashobora gusanga ahantu muba atasarodoboti hari ugasanga abakobwa baho kugira baje mu manza baje hehe barinda kwideplace bavuye ngaho mu kajiji bamanutse hari ya mu ruziba yego kumbi iyo ni ngorane sivyo none solution yaho re ni iki solution nuko hoza sarodobote ngaho hafi yoba solution kuri abo bantu ijya bendeye hajya hari ikigo ijya birakora niyo figa nukuvuga we umugambi wawe ushoboye gupasa wakana ko kumeze neza baraguhingurane ingwati igatangwa na figa ni ikigo ca leta yashizeho gitangira ingwate ugwaruka none ngaho baba jene aho batararonka inyishu ni he urashobora kwiyumvira ego ukore projet ukora umugambi runaka mbega kugira umenya amahera utanguza urazi clientele ufise kuko uri kurakora umugambi mwiza ugira stock zero apana kugira ibintu warunze mu stock ataho biriko biraje yego bisiguri utangura kumenya clientele ufise ukuntu ingana ukamenya clientele yawe mu bisanzwe ikeneye iki ntuzoze kuzana amameshi abantu bakeneye amahereni uzana amasaha abantu bakeneye ivyo kurya reka ndabaye mwiriwe cyangwa bwake bakunze ba BKTV cyangwa Bondi Kingdom TV reka nizere ko meze neza aho muri hose avant tout mugire subscribe like share ndetse na commentaire tubashimira cyane amaze kubigira uyu munsi twakiriye umujene reka ndamusabe yidondo murakoze cyane reka nshimire Burundi Kingdom TV yatumiye uyu munsi nshimire kandi n'abashimye udukurikirana hama ku mazina nitwa Blaise Hakizimana nkabandi PDG wa entreprise Burundi Cassava Flour and Amido BCF muri make Burundi Cassava Flour and Amido bakoriki nkuko umvise mwe ibintu by'amakasava amaflour mu rurimi rw'ikirundi n'ibintu by'imyumbati n'amafu n'amamido en fait ni umugambi cyane entreprise igira transformation y'umwumbati yego umugambi niki umugambi mwiza umeze gute nkawe nka PDG wa BCF umugambi ni iciyumviro deja ni projet ni iciyumviro kivuka umuntu akagishira mu ngiro kugira ngo we yiteze imbere kandi ateze imbere n'abandi ariko harakano warumbaje ngo none ngo umugambi mwiza yego wa mugambi rero imigambi ishobora kuba myinshi mugabo umugambi mwiza nushobora kuba realisable ushobora gukogwa ukaja mu ngiro 2 ukaba ari umugambi wunguka ukaba ari umugambi uhakaza abandi kandi umugambi ushoboka utwaye uburyo buke ariko kinjiza bwinshi uwo ni wo mugambi je mvuga ati ni mwiza kandi no mugambi umeze neza mu isanzwe uracyari umujene ni gute umuntu amenya ko ageze ku rugero rwo kwitunganiza imigambi atayikorera abandi kuri uko narutanguye ngo uracyari umujene ntibaza yuko izo ni n'inguvu ni opportunité ha hantu ugera kuvuga ati aha harageze ko nitunganiza umugambi ubanza kuraba tudabora ivyo urimwo ni wagera ku rugero ukora ibintu neza ha handi nimba ukora undi muntu nimba uri kwishuri ukageraho ukora ibintu neza uri responsable hamwe abantu bagushimira menya yuko zijya nguvu cyangwa burya bushobozi uri kurakoresha mu bindi by'abandi bantu ubihindukirije kwikorera ivyawe vyoba vyiza gusumba kandi vyokorohera yuko ukora udona abandi kandi ni mu gihe wumva utanguye kuruha na vi ubu kurumva ugiye gukora imigambi uvuye muri vi warurimwo ukaja muri vi entrepreneuria yo ku businessman cyangwa business woman biba bisigura ngo iriya yindi vi hari ukuntu uba wayirushe bigasaba yuko uvuga ati ibintu ntezo guhindura ukaja mu bwo bundi buzima vara ava yuko ugera ku rwego rwo kwa PDG hari ubundi buzima warubayemo ngaha mu Burundi abantu benshi turakunda gutegwa intege na histoire z'abantu we warubaye mu buzima ameze gute mani rero ico kibazo urakoze cyane ubuzima ni nk'intahe ni birebire ariko twarapambanye ni ndabivuga muri make nuvuga mu buzima busanzwe nakuze ndumujene atigita nk'abandi navukiye muri rirare ahantu ubuzima butari bunoroshe cyane twatanguye kurondera amahera twiga mu wa 4 mu wa 5 aho wasanga two turakora ikiyede igaseke buyiri kirubakwa turakora ico kiyede turaduga ico gihe ndibuka yuko gukora ico kiyede no gufatanya n'ivyishuri ntivyari byoroshe nacenja mu buzima bwo kurondera inkoko naradandaza inkoko umva nahise esprit yuko niyumvira ati fisi inkoko sinozungurika igisagara ca Bujumbura mbura umukriya naca ndondera 8000 canke 3000 ico gihe vyari bicoroshe 4000 uko
nkagenda mu mihana hajya mu isite tubaye nkagura inkoko imwe canke zibiri nkaca manuka nkazunguruka ngaha mu Kinindo mu Kibenga ndiko ndagira ndondera umukiriya w'imodoka mpagaritse za nko ndazigurishije nkaca nja mu bindi vy'ishuri canke ibindi ubwo buzima ndaburengera ndakura nshikaho ntangura kuza ndafata za nkoko ndazijabukana muri Kongo watanguje umutangana gute mu nkoko nabwiye ko ntarenza 4000 ndanguye nyinshi zaba zibiri za wimire ico gihe nka twarizo zibicaye zitatu muri Kongo twarajabukana mu Gatumba office cyangombwa biroroshe tukatemberezayo mu nyuma ndiyumvira kuza ndatwara ibirato uko nabona abandi byo bakora nanje nkabona ko mengana ibyo byinza amahera kumsa maze guheza ishuri narakoze ibintu by'amasabune kwera misi yose ndiko ndakora ikintu jewe mba mbona umenga ntigihagije yumvira gukora ikindi kirenze ndaja gukora mu by'amasabune ngiyeze ibyo by'amasabune bikiyumba bivanye n'ukuntu ama produit yabazimvye ndibuka yuko narakoze no muri televiziyo imwe online sinzi ko no bivuga yari inyene inyene BK hanyene narakoreye bo ndiko ndaronka novuga ko ari stage nariko ndafatwa mu mugongo n'abayobozi bo nganda n'abashimira ko baranyigishije like kubahuka kudatinya abantu ubuzima bugenda uko gushika naho dushika kuri ca ciyumviro cyo gutransforma ibintu byo mu myumbati naho iciyumviro twakibonye ahandi hiyo muri Kongo nyene ngeze mu Rundi ndiyumvira ingene no bishira mu ngiro navyo nimwagera kubimbaza ndabibabwira turima ibitego byinshi ngaha mu Burundi kandi birimbuka kubera ko imwahisemwo imyumbati kandi hariho umuceri abantu dukunda cyane nabwiye ko ndi muri transformation rero guhitamwe umwumbati cyambere nuko niyo ide naronse ndi hariya muri Kongo nabonye ibintu amido ni produit chimique iva mu mwumbati cyane mu bigori ikora cyane mu kumesura impuzu cyane z'amabaze ahandi baza abantu bariko barakora ikiganiro bafise ama clean shop cyama nettoyage sec baca banyumva neza umuntu yo bakora muri Kotebu Pakobu kuko yo amidira akora ibintu byo gukora impapuro amakarto amatisi bo baca banyumva rero nabona abo mama muri Kongo babikora mugabo mu buryo buri lokale cyane bakoresha amasekuru kwa rero nanje maze gushikino ico gihe inyuma ya corona nkaburi ico nkora aka ide yaraje mu mutwe tibujya vya bintu nabona nta kuntu umuntu yobi vyaza umusaruro ino ntivyo upasa ntangura kwiyumvira abo noja kurondera rero kugira bashobore kuza barangura izo produit numva koko birafisha isoko mbona kuri rya muri vy'imyumbati rero iciyumviro canke projet ni ikintu gikura ni ikintu tudahagarika kwiyumvira yego no musi ndiko ndakora ku mwumbati ejo ninkomva ninjijemwe ibiraya gusa nuko noronka ide sobora gukorerako nkamico kintu ko cofasha igihugu nanje ikamfasha n'undi gwaruka yego niziye ntambamye ugaruka ko ngaha mu Burundi ruhura nazo mu gutegura imigambi ifise innovation akabijya akabijya mu Kirundi rero ugwaruka go mu Burundi ingorane duhura nazo twatanguye guhura nazo ubumusi twatanguye guhura nazo kuva kera tukiri bato ingorane ya mbere nuko tudafise uburorero ugwaruka go mu Burundi ndufise uburorero bakuru bacu ntitwigeze tubabona bari muri iyi mode yo gutegura imigambi no uvuga ngo twakuze tubona umuntu aheze ishuri so atagiye hanze canka arindira akazi ka leta canka agiye voilà ahejeje ishuri arindiriye akazi agiye mwishu ahejeje ishuri aciye umugambwe bamuhaye poste runaka ahejeje ishuri agiye muyomba wacu yamutwara muri village amuhaye kibanza dandaza impuzu nivyo twere twakuze tubona bakora ivyo dukurana iyo esprit rero biragoye ko iyi generation ariza guhindura ibintu ataho twigeze tubibona iyo ni intambamye ya mbere ingorane ya kabiri ugwaruka rw'u Burundi canke muri East Africa sinzi ko no ivuga yose ko sindayitembera muga mfatiye mu Burundi ahondi turafise akantu no kwita kubunebwe reka ndabivuga uko turanena akazi umenga hari akazi kajanye n'imyaka uzobona umuntu akirisije mesetieme arakora ikiyede amaze kugera mu w'icumi yasubira gucafura amaze guheza amashuri ho yageze kuri kaminuza Marcel umva akazi katari ibintu nyene akoresha intoki niburi ntumubaze or usanga umuntu ariko arakora akazi ahembwa 70000 ku kwezi kandi umuyede ahembwa ibihumbi 8 no munsi ku munsi fata ibihumbi 8 fata calculatrice ufata ibihumbi 8 ugwize n'imisi 30 ucu usanga wa muyede akoreye desa 40 umuyede akoreye desa 40000 wewe wize ufite diplome bagiye kudepoza ukoreye 120 urumva iyo tandukaniro kubera tutashatse kuruha tutashatse gucafura imama bodutwenga voilà ako kantu nakone ni intambamye ikindi cyo kiza kuba intambamye
ni ugufashwa guke kwari mu gihugu naho bubiko biratorega umuti kara abantu bagira ivyumviro bakabipfana mani bakabipfana nyene ugasanga umuntu afite iciyumviro ariko ntari karafashwa ntari karafatwa mu mugongo niyo yari intambara ugwaruka rufise ingorane mu kwandika imigambi gogo mworufasha gute nibaza yuko rero iki kintu kugwaruka rushobora kuba rufise ingorane yo kwiyumvira ingene rucrea projet ahantu jewe no rufasha nyandabaye formule yoroshe yego kugira wiyumvire kwandika umugambi cye kumenya umugambi nyene ikintu arico rondera probleme ikintu cabaye ingorane muri society ahantu tuye ahantu baye igihugu cyaye mu karere ikintu ari ingorane hama wucu ufata umwanya wiyumvire solution yiyo ngorane umunsi watoreye solution marché zoburonse projet example ashobora gusanga ahantu muba atasaro robot ihari ugasanga abakobwa baho kugira baje mu manza baje hehe barinda kudeplace bavuye ngaho mu kajiji bamanutse hari ya mu ruziba kumbi yo ningorane sivyo none solution yaho re ni iki solution nuko hoza salon robot ngaho hafi yoba solution kuri abo bantu bisigura waronse umugambi habasigaye rero kugenda ku ntambuko ziranga umugambi tizwa ko bari ikintu cyambere gishoboka icya kabiri gitwara uburyo ushobora kufise cyangwa urondera ukaronka icya gatatu cinjiza n'ingoga nuje kurondera umugambi ugitangura ikintu ubu inyuma y'imyaka 10 ari umugambi wo kudemara aho vraiment ntubugiye neza rondira ikintu kiza vuba cyo gasanga abantu baba ahantu isoko iri ku birometero 2 abantu hari utuntu bakinira buri munsi twirengarenga n'amatomati ugasanga ababidandaza hajya baja kubirangura kwa Siyoni umuntu yaranguye ikintu kwa Siyoni akizanye muri quartier adandaza utuntu duke tubaho kandi bizimvye none kutiyumvira ati bugize irengarenga no zirima ngahantu bamwe bahora baja kwa Siyoni bazozikura nanje ubwanje ndazidandaze iyo si projet projet abantu bafite ingorane zo kwiyumvira ati projet nikiye kwandika umugambi iraba aho ubaye iraba hagukikuje uraba ingorane nyamukuru ihari ucu ufatira kwiyo ngorane nyamukuru wiyumvire solution yayo umunsi waronse solution cyawandika ya solution watoye nimba rero bidabo ata ide nimwe ufise kubijanye n'ama projet uko zikogwa turashobora kubarangira hari ibigo byinshi bifasha uhiriye kuri twebwe nyene turi imbere yanyu muturondeye sinzi ko duhava turonka kanya gutanga contact murayitanga ntacu voilà turashobora kubafasha uwo mugambi wawe cyiyumviro tukacagura kuko iciyumviro ni kimwe hama kucagura bikabikindi hariho nibindi bigo bashobora kuja kuraba nko kuma Facebook ikigo citwa Serage naco ni kigo gifasha cyane ugwaruka cyo kiranaguherekeza gushika uronsa uraho ushobora kuronka n'ingurane n'ubundi bufasha butandukanye rero abajene bakanguke hani harageze igihe cyo kwikangura kugira ngo turabe tu visione tugira imbere heza je harabajene benshi twavuganye canka abagenzi banje benshi bafite imigambi ariko babuze uburyo canka amafaranga bo mu bafasha gute murabahingurane for sure nibaza yuko abajene nkuko nabibabwiye iyo yari intambamye cyane kuvana kare aho ugwaruka gwagira imigambi ariko rukabura uburyo bwo kuyitunganiza iyo migambi rero ubu hariho ibigo byinshi bishobora gufasha nk'ikigo ca mbere ca leta ari umugambi witwa Plaisir ari wo natwe washoboye kudufasha Plaisir ni umugambi mwiza cyane aho uragenda kuri site zose zibaho wandike Plaisir Burundi Plaisir Burundi kuri site zose zibaho ucubona isite zabo ukabona n'ingene ushobora kugira kuzuza formulaire ya demande de financement abo bizogora ndatanga whatsapp yanje bandondere ndabaha iyo ntuze formulaire ya demande de financement iri mu kirundi cyo mu gifaransa bashobore kuzuza ko umugambi wabo barungike baronswe ingurane kandi subizwa ku buntu turafise za bije zifasha ugwaruka bakaguha ingurane wunguka 7% namara make cyane ku munari karakora naho atari make gose ari kurumva omwe uba waronse intanga ushobora gufatira kandi ikindi naco nuko abajene bari badafise information nyene bari bataronka izo info Uburundi bwarashizeho ikigo citwa Figa ico kigo kijejwe gutangira ingwati abajene ugwaruka sinzira ko warubizi no kuvuga ngo hari abantu bahora baja mu mabanki gusaba nk'ingurane bikabagora kuronka za ngurane kubera ko ntibafise ingwati bahajya amabanki ubu biroroshe ugiye muri Bendey iri ngaho impande y'isoko ya ville yashihiye ijya Bendey hajya hari ikigo ijya birakora niyo Figa no kuvuga we umugambi wawe ushoboye gupasa wakana ko kumeze neza baraguha ingurane ingwati igatangwa
na figa ni ikigo ca leta yashizeho gitangira ingwate ugwaruka none ngaho baba jene aho batararonka inyishu ni hehe akabazo k'amatsiko nayahe mafaranga akwiye gutangura umugambi amafaranga akwiye gutangura umugambi voilà aho rero mbaje ikibazo ciza ibintu sinari no kubisigura ariko reka ndabikubwire abantu benshi bazi ko intambwe umuntu acako akora umugambi ahera ku mafaranga hama kaja kurangura hama kadandaza yego suko bimeze gukora umugambi projet dutangura kudandaza hama tukarangura udandaza zitararonka bien sûr kuko niho guformira umugambi neza ati gute icambere washobora kwiyumvira gukore projet ukora umugambi runaka mbega kugira umenye amahera utanguza urazi clientele ufise kuko uri kurakora umugambi mwiza ugira stock zero apana kugira ibintu warunze mu mastoke ataho biriko biraje yego bisiguri utangura kumenya clientele ufise ukuntu ingana ukamenya clientele yawe mu bisanzwe ikeneye iki ntuzoze kuzana amameshi abantu bakeneye amahereni uzana amasaha abantu bakeneye ivyo kurya naho uba wabonye ko iyo probleme ihari muri iyo ntuzeya muri iyo quartier ukabona ko solution yizana utangura kwiyumvira ngo nori mirengarenga zingana gute none ahantu hari ihana 5 wocu uri hegitari irengarenga urima irengarenga mu kapande kangana na babana bisigura ngo iyo wiyumvira umugambi rero tangura kuja kubo vyega nk'akaroro jewe igihe natangura ivy'amamido naragenda ku ma clean shop nkababwira ati ni sawa ati twebwe dukora amamido mwoba muyakeneye ukazamva bambwiye ngo zana echantillo ati ntayo nagendanye mugamu ni mwayikenera muzoduhamagare ntaratangura kubikora nkasanga nko mu ndwi ndaronsa aperi zitatu onza ni kilo cyamido tikumbere mu ndwi ndashobora kudandaza ibiro bitatu bisigura ko mu kwezi nshobora kudandaza ibiri 9 aho camenya ati nkeneye umutahe w'ibiro 10 vya mido bitatu ndabizi 9 ndazi neza ko bizosohoka ico kimwe n'iki nteganya bizoza niyumva ko aho rero camenya kapitale vy'ukuri nkeneye rero muntu uyumvira ngo amahera nanga yo gutanguza umugambi n'igihumbi kiratangura umugambi urashobora gukora intumba ko muri quartier inusu yifigurwa ngahe intumba ko niki intumba ko ari utuntu abana bajya babumba mu bugari mwifu y'intuze yabagakaranga mu mavuta yego igihumbi wo bitangura ugura amamesa ya desa nifu ya sensa hamwe n'isukari none ntumva ko ukoze umugambi kumbe rero umutahe si ikintu cyo guhagararako ikintu cyo guhagararako ni clientele ufise niyiza kuguha ivyo ukeneye gushira ku isoko kuko ushobora kugira umutahe munini ukazana ibintu bidakenewe cyangwa utagiriye utarondereye abakiriya ugasanga urabimaranye muri stock imyaka n'imyaka rero amahera kwiye gukora umugambi niryo faranga ryose ubona gusa ririko ryemewe n'u Burundi naho cyo bikingorongoro ikingorongoro kimwe wogenda ukakivomesha ibido y'amazi kwibombo ukacufata iyo bido y'amazi ukagenda mu isoko igikombe bagurisha 100 nturakora umugambi ndamaze gukora none umva amahera vyakwira kenewe gukora umugambi arangara numvise ko senkana koze kose oya wewe urugero ugeze ko Jesse gondi kundacari hasi cyane nariko ndishira kibazo umugambi ariko baratwumva bose sinzi ingero bageze ko muga urumva ko na senkana akora umugambi habwo esprit rero niyiko ikenewe ko hariho caractéristique ziba zigomba kuranga umu entrepreneur nizi okay mu entrepreneur cyambere coco agira kuri ses objectifs turakora plan d'affaires cyambere muri plan d'affaires urashiramwo n'amayini tuzokoresha nishikana uzotanga mwishengero hama ukagira ntuzeya ico bita chiffre d'affaires chiffre d'affaires nayo iraguha amasorti n'amantre uzogira muri periode runaka nimbari y'ukwezi nimbari y'amezi abiri bisigura ngo umu entrepreneur ntatakaza intuze ziwe zijya principal karagirako nukuvuga nimba washizeho umukozi ogura mayinite y'ibihumbi 2 umu entrepreneur ejo ntumva ngo vyayangaye ngo ucukura ibihumbi 5 watakaje umu entrepreneur ari yasotse mu gitondo arashobora kuvuga ati je uno munsi nza gukonsoma amajana 8 ntushobora gushika ku isoko usange ngo indagara zapfuye ari nyinshi ngo ciyugurize ibihumbi 10 watakaje intuze esprit wa entrepreneur umu entrepreneur teza kubura umuntu kenshi wimvuga kuri mvuze kenshi uko benshi barabitakaza kuko burya muri entrepreneur uri kurakora umugambi ikintu soye sico gifise valeur ifise igisigayeyo kuko ikintu soye amahera barayaguhaye nivyo mugabo kugira bazogaruke kugura igisigaye nuko babonye ko kijya kimeze gute kimeze neza bisigura ngo icyo soye ntugiharura uharura igisigaye indani ngene kizosohoka
utezwa kuba imvuga kuri ukamuntu ari fidele ibintu bimeze ukabivuga uko biri abantu burya kenshi ntugire ngo baranka ibintu bibi banka kuba kuguhendwa akagura bibi yibajije ngo ni vyiza ahubwo wamubwiye ko ari vyiza naho hajya ugenda kudandaza imikate muri ville ndakubwiza ukuri ugenda ubwira abantu uti imikate yaraboze ndiko ndegusha amajana 5 uwo ugura ntiyo ugarukana mugabo ugiye kuyigurisha amahera ijana yaraboze utabivuze ejo mu gitondo bose usanga bayigarukanye uba honete rero mu entrepreneur ukagira ku biharo vyawe kandi ukaba umuntu rero afite creativity wiyumvira kure kubera nico n'ugwaruka mu Burundi rubuze nta vision tugira usanga umuntu afite vision yo kugura ikirato c'ibihumbi 40 agatigita kugira azogure ca kirato akironse vyaheze ugasanga umuntu ahereye ku myaka 19 arinza ashika ku myaka 30 atariyumvira ngo je mbega nzogura iparasera mugabo yamura ahantu amahera muguye ko muri famille bagurije itongo baragabuye ngo aya mahera kanje kuyagura itongo nta vision yigeze agira kuzogura parcelle canke abona kwije imyaka 27 abantu batanguye kumusirisa ngo rongora agaca atumira komite ngo burya ngomba ndongore akaciyumvira amahera gonye umva nta vision tugendana ibintu vya hafi nkubu gasanga urazi ko mu kwa gatandatu ufite anniversaire y'umugenzi uri kurondera 5,000 birakwiye mu kwindwi uzoronka diplome par exemple ukeneye kirato Kardashian ukeneye impuzu y'ibihumbi 80 nivyo urimo nta zindi vision ndende rero umu entrepreneur ntabahuko umu entrepreneur araviza akavuga ati jewe disi gushika mu mwaka wa 2024 nkeneye ko nzoba mfise imashini nkeneye ko nzoba narimutse aho nkorera tukabigenda nuko ubwaruka bw'ishinga mu Burundi rafise ubwoba bwo gukora imigambi donc batinya guhomba nyimba afise duke avuga nka dushiramwo ndahomba bica bigenda gute ni nk'ize impanuro bahati ko turasozera burya ndagukosoye ko kuntu kibaje ntibatinya guhomba ahubwo ntavyo bazi ntibatinya guhomba batinya ko investisa igituma batinya ko investisa nuko ahubwo gwarwo mu Burundi twakuze dushaka kuja mu vyuzuye siko kuja mu vyuzuye bisigura iki ntiyumva ko wewe yosohora igihumbi ciwe ngo ajanye ahantu akunda we wasohoye igihumbo muhamagare ngo ngumuhakaze cyo tumaje muri BCF muri ntuzi wanje je sintanga kazi oya urundi gwaruka mukurufasha ndabahamagara nkababwira ati ndafise isoko imwe 2 3 4 5 je mpingura imyumbati wewe nimba wifuza gukora amahera mu gutunga amahera mu mufuko ndagutumye nk'umufuko mu imyumbati genda uwuzane imashini zanje je sindabiraba canza ngaho tugahingura ifu yawe n'amamido n'ibiki twakuyemwo tugashira aha siko tukaca uja kudandaza inyungu nkaca ndagusuza umutahe wawe inyungu tukagaburamo kabiri niko ndiko ndamenyereza abantu kubera bo bakunda ahubwo ngo ho kumubwira ngo zana ibihumbi 50 ngo dutange kugira ngo utangura utuntu twawukore akunda umubwire ngo muri village nuguruye ikibanza ndandaza impuzu nzogomba ibihumbi 40 ukwezi araza kumbere gwaruka kubundi ntirutinya hanini ko investisa ahubwo ntirutinya bambe guhomba rutinya ko investisa bakunda ahubwo nimba arunda hombewe muga yiwe yo kukweza guma yabona kukweza yabone wunguka uhomba wayabone nibyo mu misanzwe iyo esprit niyo bakwiye kwikura mu nk'impanuro baha iyo esprit niba yikuremo icambere tuba abantu bafise vision icya kabiri tuba abantu bari motive icya gatatu tube abantu bagiye ibintu by'isoni by'ubwoba ntibitubemwo kubera umuntu ntazogutwenga kubera ukoze azogutwenga ni wamusaba bana ni waburi kurasega umuntu azogutwenga haraba gwaruka usanga rurengeje vre mugasanga umuntu afise telefone y'ibumba amajana 3 mugabo yirirwa aratonda muri famille kurondera ubufasha bw'ibihumbi 100 ngo atangure umugambi avec telefone ya 300 niyo yigurisha afate bya bihumbi 100 hama barakufuma barakoresha gatoyi basi ka 200 oya niyo ngorane rero mwoshobora kuvuga aho mukorera mukavugana nimero zanyu aho dukorera ni muri Bujumbura rirari nyene muri commune Kanyosha ariko ama produit twa dufise turaya deliveryinga nyene tukayatanga hama nimero ni 67 348 093 ariko mu tutararangiza nkuko nari navuze yuko nza gutanga ama opportunité ndafise nyene nk'indi opportunité nobwira abantu ikintu caje gishasha ku bantu bashobora kuba bakurikirana ibintu by'umupira w'amaguru equipe ya Rayon Sport yo mu Rwanda ntabaciriyemo n'abatebeje iri kiregeranya abafanzi bayo mu gihugu cy'u Burundi urashobora kunshiramo jewe kugushiramwe usanzwe ifana vya vrai mbwira kapiteni wayo
bo harakina wo murundi yitwa nde Mackenzie voilà voilà Mackenzie uri umufana wa Rayon wa mbere ndamurose umufana wa Rayon Sport wa mbere ndamurose rero umuntu wese azi ko ari umufana wa Rayon ahari hose ngaha mu gihugu cy'u Burundi aze yegere ekipe yo yagikundiro nkuko tuyizi umweru n'ubururu mana ko ari byo mba nambaye umweru n'ubururu rero bariko barabegeranya kugira ngo bagire staff ikomeye peut-être ivyo byose bishobora kubamwe ama opportunité ikindi kintu mu jene w'u Burundi uriko urakora ikintu cyo kwiteza imbere rondera hano hose arama link ku ma Facebook hehe wa applying aha ndaza kubasigira ntuze ya email ya fond de solidarité africaine nico nayo ni ntuze ni fond ifasha cyane ku bantu bariko bakora imigambi ku rwego rwa Afrika muyibahereze iyo link yo email babandikire abo bazogirirwa amahirwe bagirene bacaguka aho rero baba Rayon Sport bacu bandondere kuri nimero natanze y'igikundiro 67 348 093 ko ndamunoso umwe ndumva igikona higiye ugira ibara yaheze urakoze abaye n'amatwi mwumvise yatubwiye byinshi kandi abashaka byinshi mwabonye nimero cyangwa mwayumvise muzomurondere azubasigurira byinshi uko n'umuntu mwiza arakunda ko abandi batera imbere iyo Imana iguteye ite kugatera imbere fasha abandi kubera ko bikora ku isi honyine turabizi kandi ufashije uwundi araguhezagira hama ukazovyishurirwa mu ijuru iyi ari Burundi Kingdom TV General Plaisir 257 turabakunda cyane